hama wa mutima wo gutahura uwubuze ikigongwe nacu uzogikura he kizozana na he wo mu mutwe wahaguma ari ndambaye ibara ndabaye ridikiye birashari nasubira kwirigara bazombona gute bazovuga gute oya kenshi nivyo bidutwara ariko umuntu w'umugabo yateza kuba kuko n'umuti kuri wewe wasavye imbabazi ukongera ukaba umuti kuri urya yakugiriye nabi. Ni ukuvuga ngo iyo ubabariye umuntu uraruhuka kandi nawe araruhuka. Ni ukuvuga ngo iyo hahejeje kuba imbabazi haba amahoro. Kenshi twicwa n'ivyo tutabwirwa muhira ahubwo twumva mu kibano mu bagenzi na cyane cyane iyo dutanguye gukura tuzi yuko l'homme aba défini par ivyo abandi bagabo badefinisa. Ikintu cyamfashije cyane no guca bugufi kuko burya ugize klima ya conflit mu rugo ntibitusha wowe gusa canke madame ko hariho ego minyiba yawe hari ikibi yagukoreye mbega nta ciza yigeze akora mbega ntaho mwigeze muba mu bihe vyiza mbega ibihe vyiza nivyo vyoba akamizwe n'ingoma ikibi kikaba ari co kidomina. Rero ntangura kumenya mu bindi bintu Imana yanyigishije byaragoranye mugabo apprendre à lui faire confiance kwiga kugira confiance kuko uzi kuri daro twashoma milite iragutuma wiyabandona. No kuvuga wowe umaze kuzana umugore cyangwa umaze kuja kuba umugore w'umuntu ntukiri glorieuse wa mu jeune fille oya ntukiri junior wa musore. Kurya Bibiliya ivuga ngo umugabo azoheba se na nyina. Mariage bayikuze nka kurya umunsi umwe mudesida kuja muri picnic. Uyu munsi turajaha umugiye reka tuje kuri ntuzenye kuri saga musanze kuri saga habishe twunguruze tuja handi. Oh, ce n'est pas ça. Le mariage c'est pas ça. Jewe n'umushinga nanje twamaze imyaka hajya ni 10 n'ingana. Nine 14 ans. 14 muri misère. 14 mu ngorane ziteye ubwoba. Bimwe umuntu adashobora kujera. Nukuri abaja ko ahazodaba aya masanamu abatuzi barabizi twaciye mu ngorane ziteye ubwoba imyaka 14. Jewe aho ndi sinarinzi yuko uno musi no kwicara imbere ya kamera ngo ngira ico ngiye abandi bantu. Shalom shalom kubariko barakurikirana SSH.TV ni SIC and Save Humanity Burundi ikorera mu centre ane centre thérapeutique centre de conférence centre média na centre missionnaire amacentre yose akaba akorera hamwe kugira ngo yubake umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Imbere ya kamera uyu munsi turafise abashitsi turabaha ikaze. Murakoze. Mumeze neza cyane. Yego turanezerewe cyane kubabona no kubakira. Turashobora gutangura no kumidondoro kuba shoboye kubona ubwa mbere. Ego jewe nitwa Dismas Junior yarondewa benshi bamenyere ku izina rya Junior. Nkaba ndi umushinga ntaye w'uyu mama araza kwivuga. Turubakanye rukristo dufite abana batatu. Sinzi ko hari ikindi n'ibindi urazura bimbaza. Murakoze cyane. Murakoze kubidondora. Urashobora kumenya namwe? Nanje nitwa Glorieuse Ntibarekerwa. Nkaba ndi umupfasoni wa Junior. Hama ibindi yabivuze nkaba dufite abana batatu. Yego.
murakoze. murakoze rwose. Nizera ko muri uno mwanya tugiye kubana tuza kugira ibihe byiza byo gushobora kuganira, tubwira abadukurikiranye ko uyu munsi tuza kuganira kuri topic cyangwa ku cyo tuza kuganira ko tuza kuganira ku kubabarira. Tuza kuganira ku kubabarira, tuganire ku bitandukanye ku bijyanye no kubabarira. Ariko imbere ko tuja mu kiganiro nyezina, tusabe hano madamu ushobora kudusengera mu majambo magufi amashe tubona gutanga ikiganiro. Turasenga mu izina rya Yesu. Data w'imbabazi n'urukundo, Data wera wa Isirayeli, turagushima kandi turaguhimbaza. Uri mwiza, urera kandi uragororotse. Mwami, turiho, waduhaye ubuzima, turahema kandi turagendagenda, ico turakigushimira. Mwami mwiza, tukukeretse iki kiganiro tugiye kujamwo, ubane natwe mwami. Mwami Imana, iki kiganiro abazocumva bose n'abazokibona, mwami kizogire ico kibashikijeko, kizogire inyungu kibagirira. Turabisenze mwami, turizeye kubikora kandi ugira neza, turakuzi. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze gusengera. Rero muri uno mwanya twari twifuza kwinjira mu kiganiro cacu, mu kiyago cacu c'uno munsi. Nk'uko twabivuze turaza kuganira ku kubabarira. Mbega kubabarira ni iki mu rugo? Ni kimwe mu byo tuza kwinjiramo cyangwa inshuro tuza kwinjiramo mu mizi, turabire hamwe mu bigiye bitandukanye mu kijyanye no kubabarira mu rugo. Mbega tuvuze kubabarira mu rugo, buri muntu wese adukurikiranye ni iki yotahura muri rusange, duhereye kuri ku mutumire wacu hano. Urakoze cyane. Umuntu yotahura iki ku kubabarira? Kubabarira urumva ni ukorohera umuntu aba yagukoshereje cyangwa yagucumuye ko ukamugirira ikigongwe. Ariko reka mbivuge, kugira ikigongwe nk'umukristo ni ukuvuga ni ukubabarira nyine. Abafaransa bavuga ngo faire table rase, kuka byabaye ndakubabariye, nta kondisiyo ushirako ubisanzwe, nta kondisiyo ushirako, gusa wespera yuko, wizera yuko ugiriye ikigongwe ubabariye atazosubira ayo makosa yagukosherejeko. Kubabarira mu rugo rero ni iki? Jene baza ko abagize urugo bobifata nko kubanza gutahura yuko muba muri abantu babiri, muri abana b'abantu babiri bafise umwana w'umuntu, bafise kameremere zitandukanye, ku buryo utegerezwa gutahura yuko umugenzi wawe uwo mubana mu rugo, muri ubwo bumuntu bwiwe, muri izo kamere ziwe afisemo intege nke. Hari ahagira intege nke, hari ashaka kugucumurako, hari ashaka kugukosereza. Ugatahura yuko rero ku neza y'urugo rwanyu utegezwa kumugirira cya kigongwe twavuga, kandi ukagira cya kigongwe kitagira ibisigisigi, kitabika rancune, ukagira table rase ugakurako. Ahandi hoho urumva muzokwama mu mpari, kandi urazi amarangamutima y'abantu ingene ameze. Niba ubigumijemo ukavyigumizamwo, naho utamubabarira wewe witera ibibazo wenyine, nta mahoro ugira, ntiwiha amahoro, kuko burya kubabarira biratanga amahoro, kandi bica bituma no mu rugo, no kubabarira no mu rugo rwanyu hagaruka amahoro. Nuko no bivuga mu magambo make. Urumva ko mushoboye kukidusangiza by'ukuri, turashobora kubibiriza namwe icumu. Yego murakoze. Kubabarira mu rugo, ntahura ko n'abantu babiri bubatse, nk'uko baba barahuye batandukanye, bakuze ugutandukanye, umwe ashobora kugirira nabi uwundi ikintu kimubabaza, n'uwundi akakimugirira. Donc ni ukuvuga ngo kubabarira ni uguharira nyine, kuko numvamo imbabazi. Kubabarira numvamo imbabazi.
rero imbabazi ngira ngo murazi ko n'Imana yaduhaye imbabazi kandi yama iduha imbabazi buri kanya. Rero natwebwe rero ntahura ko uwo mubakanye akugiriye nabi cyangwa kubabaje kutandukanye no kugira imbabazi, kuko imbabazi n'umuti. Imbabazi ziravura, n'umuti uhambaye, kuko n'umuti kuri wewe wasavye imbabazi ukongera ukaba umuti kuri urya yakugiriye nabi. Ni ukuvuga ngo iyo ubabariye umuntu uraruhuka kandi nawe araruhuka. Ni ukuvuga ngo iyo hahejeje kuba imbabazi haba amahoro. Niko ndavyumva. Yego by'ukuri ndumva ko uriko biraza bizamwe umuco kuri buri muntu wese ashobora kuba ikadukurikirana. Mbega nk'umugabo mu rugo hamwe n'ubutandukanire bw'uwo mubakanye bigenda gute kugira ngo murengere intege nke, murengere ubwo butandukaniro ariko mukumva by'ukuri ko mufise umutima wo kubabarira uri mubakanye? Nkunda kuvuga ni nta bitangaza biba kugira ngo umuntu agire umutima wo kubabarira. No kuvuga burya hariho ukungene uba usanzwe uremye, ukuba warakuze, uko ndazi inyigisho wahawe, indero wahawe, aho wakuriye, aho warerewe. Utarakuriye muri ya environnement ikwigisha gutahura mugenzi wawe, umuntu kugira ubumuntu no gutahura ko mugenzi wawe ari umuntu ababara, afise inguvu akagira n'intege nke mu bintu bimwe cyangwa mu bindi, utarabikuriyemo, utarabirereyemo, uwo mutima wo kubabara ntawe uzogira. Ntibizokoroka biva mu ijuru ngo bikuwemo. Ni ukuvuga nkunda kubibwira bagenzi banje, ndababwira nti muri tondera rwose ukungene mwigenza mu rugo, ivyo mubwira abana, ivyo mwereka abana, aho abana banyu baja, ivyo babona, ni kuko nivyo bizobagira abantu bo mu myaka iza. Niba ari umuntu akunda abantu, niba ari umuntu agira icyo bita empathy mu Gifaransa, ni gutahura umugenzi wawe mu bubabare bwiwe, mu ntege nke ziwe, akazokura ivyo bintu atavyafise wewe. Ukura umwigisha bya bintu byo kwiha rigeri yacu y'ikinyafrika ngo umugabo ngo umugabo no ugira ibi, ngo umugabo no ugira gutya. Icyo kigongwe, izo mbabazi sinibaza ko bizova mu ijoro kabisa. Kandi kenshi twicwa n'ivyo tutabwirwa muhira, ahubwo twumva mu kibano, mu bagenzi, na cyane cyane iyo dutanguye gukura. Tuzi yuko l'homme aba défini par ivyo abandi bagabo badefinisa. Umugabo n'umeze ku, nta mugabo yabana n'umugore, nta mugabo aguma kwegana n'umugore, nta mugabo ibi, nta mugabo bijya, umugore akugiriye ibi, nta muntu w'umugabo yovyemera. Nivyo bituma tudevelopa wa mutima wo kudatahura mugenzi wawe, cyane kudashaka no kumutahura karema, ugaca uja muri ya logique ya ndi umuntu w'umugabo sishobora kwemera. Hama wa mutima wo gutahura uwubuze, ikigongwe nacu uzogikura he, kizozana na he. Wo mu mutwe wahaguma ari ndambaye ibara, ndabaye ridikire, birashari nasubira kwirigara, bazombona gute, bazovuga gute? Oya, kenshi nivyo bidutwara. Ariko umuntu w'umugabo yateza kuba justement afise umutima umuntu, ategeza kuba agira iyo empathy yo gutahura yuko umuntu twubakanye, umufasha wanje, turi bamwe, ntituremye kimwe, arafise inguvu muri ibi, arafise intege nkeyi, ntegeza kumutahura. Maze kumutahura ukababarira, ukagerageza kubabarira, ugatsindisha avu, ukagira hariya plusieurs façons yo ari uburyo bwinshi bwo kugwana navyo. Hari abagwana navyo mu masengesho, hari abagwana navyo mu materapi de couple, hari abagwana navyo dazi. Mugabo ico kintu ukavuga uti reka tukirengere ku neza y'urugo, twavanse. Mbega tukiri ngaho, aho bishika ugasanga umuco ufise ico wagiye urakora mu buryo bw'imyitwarire y'umuntu, cyangwa ico twokwita caractère, ugasanga yarabaye influence, ikaba influencée par peut-être culture.
mu gihe nk'ico izo nkomezi zo kugira ngo murengere izo nzitizi hama muhitemo kubabarira by'ukuri bigenda gute byaraboroheye mu ntango ntibyoroha kuko urumva harazamo amantuzenye menshi dans la balance donc ibyo nakubwiye hanze bazombona gute ibi bintu mbegaho qu'est-ce qui me garantit yuko ni na pardon bitazosubira cyangwa usanga urapardonye birasubiriye rimwe kabiri gatatu kavuga uti oya donc harazamo amanuze amakritere menshi ariko ikintu nkunda kubwira abantu iyo turiko turaganira cyane cyane bansaba impanuro cyane iki ndabwira ni muteza kubanza gutahura yuko jewe ibyo ndiko ndavuga utahure yuko ndakubwira da point de vue d'un croyant umuntu yemera umukristo no kuvuga ni natangura kukubwira ibintu wewe ugaca utangura kuzana argument zo mwisi ntiduhuza kwake wanashaka nshobora kuzana argument zo mwisi kandi nkagutsinda ariko igihe cyose je ntangura kubwira ni burya ikintu cyamfashije cyane no guca bugufi gasubira mu mana umaze gusubira mu mana ukagereza gutaha imana yiyatanda de toi nk'umugabo imana ikwiteze kwiki hari ikintu imana ibidushakako hari ikintu imana idushakako abatemera nabo nababwira ni kenshi bakunda kuvuga ngo le destin ngo tu as ton destin à toi si ton destin ari yo kubaka c'est pas yo kubaka ngo wakusambure non plus au-delà y'ivyo kuki utokiyumvira kure kuko burya ugize klima ya conflit mu rugo ntibitusha wowe gusa canke madame bitusha n'abana ku neza y'urugo rero uratse ko ibyo natanguye mvuga ku neza y'urugo des fois il faut céder uraseda kurya hari igihe usedera madame kugira ngo aguhe amahoro même le pardon c'est la même chose genda urimine iryo shavu uririmine mugabo uvuga uti ndi dans le sens yuko ndi usubire muhira ndi utahe ejo mu gatondo ou après demain dusubize hamwe na madame donc il faut que ntibyoroha ariko ufise des principes de base je nababwiye ni principes z'ubukristo je unizogenderako ufise des principes de base ubukristo humanité ubuntu ukuntu abanyafrika b'abantu bavuga kugira principes z'ubuntu ni ibintu en principe ufise base de départ kugira ngo utahure icyo kintu cy'ikigongo utahure kumenya gukoresha ubwenge kubalansa est-ce que ivyirigara rivuga nibyo sivyo mbega ababivuga babiduhanura ko umugabo ari ibintu nuko ari bo bubatse neza nuko ari bo ingo zabo ari akarorero donc hariho byinshi biza dans la balance ariko ni igikorwa c'est un travail vraiment umuntu ateza kwikora ko gisaba kwikora ko gusubira ugashishoza ukiyiga ugasubira ukagerageza ukiroturuva ukaraba igikenewe yego by'ukuri ndumva ko ku bashingantahe bashobora kuba badukurikiranye harimo umuco canke ibintu bitandukanye by'ukuri umuntu ashobora kwiga ku majambo mushobora kuvuga mbega ikibazo tucunguruje y'umugenzi wanyu nk'umukenyezi w'umurundikazi n'umuco w'abarundikazi mbega biroroshe kurengera ikintu cyose kugira ngo ushobore kubabarira umushingantahe mubakanye malgré intege nke canke bimwe bishobora kuba bitagenda neza bityo cyo kubabarira kiroroha mu rugo murakoze uvuze ngo nk'umuco nyene hari aho biragorana nk'umuco hari igihe bikunda ukihangana ukababarira canke ariko jewe ndavuga cane ku vyonzi ndavuga ku vyerekeye urugo ko twubakanye ni ukuvuga jewe namenye cane ku bwanje kubabarira sinovuga ngo hari imagine nagize kugira ngo nshobore kumva ko
ndamubabariye ndavuga umushingantahe wawe ku byo yoba yarankoreye canke nabikuye maze kumenya Imana by'ukuri maze kumenya Imana by'ukuri niho natahuye kubabarira icarico kuko kera hari intahe nyinshi twagiye turashinga uko vyagiye biragenda ngira ngo henshi barabibonye twaciye mu ntambara nyinshi mu rugo kutumvikana gushwana kugwana kwahukana ibintu byinshi rero nkiri muri ico gihe ntaratahura nabona ahubwo ko ari umwansi wanje ko ari we mwansi mbese ugasanga n'amazina ndanamuhinduye amazina nashitse nkumva ngo cakiza kirashitse ngo wamugesera donc nkabona ko niwe mwansi wanje niwe angiriye nabi niwe nabona ibibi gusa mugabo vy'ukuri jewe maze kumenya Imana vy'ukuri maze kwitahura nanje nkamenya mbega jewe ndinde ngomba gukora iki Imana imaze kunyereka kumpumura amaso niko novuga namenye gutanga imbabazi ko ari ikintu gikomeye ubwa mbere ho mu gutanga imbabazi uraraba mbega ko hariho ego menyiba yawe hari ikibi yagukoreye mbega nta ciza yigeze akora mbega ntaho mwigeze muba mu bihe vyiza mbega ibihe vyiza nivyo vyoba akamizwe n'ingoma ikibi kikaba ari co kidomina rero ntangura kumenya maze by'ukuri kumenya Imana ndabisubiramo kuko ndabishimira Imana cyane naranayemereye ko nzoyishingira intahe igihe cyose nzoba nicaye ahantu ndamenya yuko ndatahura ngo si mubi ndatahura ko atari mubi ndatahura ko nawe atari we ndatahura ko hariho vyinshi twasangiye hariho vyinshi tubanamwo biryoshe ibihe vyiza mbega ivyo bihe kubera iki ndabihamba mbega ivyo bihe kubera iki ndabishira kure maze rero kumenya ivyo ndamenya kubabarira rero vy'ukuri ndamubabarira aho yoba yarambabaje bimwe hariho kubabarira ngo ndamugiriye ikigongwe ngo mugabo ugashirako ngo mugabo iyo mugabo rero ntikajeko kubabarira jewe ndivugira namubabariye n'umutima wanje wose kandi nanje nkaca nduhuka kandi n'abana dufise bakaruhuka kuko iyo hari ikintu nyegeje muri wewe ngo namubabariye ukaca usigarana ikintu mu mutima hariho ikindi uvuga winyegeje hariho ikindi ukora winyegeje hariho urumva ntibiba bikigenze neza je rero vy'ukuri kubabarira n'umuti kandi vyaramvuye na jewe vyaramvuye cane kuko ni ukuvuga mugabo ngo ntimushobora kubana mwera ngo urumva ngo ibintu biguma vyera oya n'ubu naho twababariraniye bimeze neza twavuye kure hariho utuntu duto nk'umwana w'umuntu umuntu ashobora gukosoreza gatoya menya ingene ndabigenza jewe kubera nzi ko inkomezi nazikuye ku Mana n'ubundi nja kurahura ku mavi ndiherera hari ikintu mbona kitagenda neza nkagenda ngapfukama nkabwira Imana none jewe bite bigende gute kandi ngira inkomezi kuko mba nizeye ko iyo Mana yanje hari ikintu inkorera kandi ntibiba nka bimwe vy'uburake bukomeye nk'ivya kera ico kica kirengana tukiri ngaho ego biragaragara ko inkomezi mwazivuye by'ukuri mu kwizera mu gusenga kubana n'Imana numvise biraruhura cyane biraruhura rwose rero kuko iyo ugize imbabazi dabura uri mu Mana ni ikintu gikomeye uraruhuka nyene ugira amahoro ya mahoro nyene twahabwa iyo umaze rero kugira amahoro ibintu byose bigenda neza rero gutanga imbabazi n'ukuri ni ikintu ca mbere ciza
kuko uba usovye ibintu vyinshi, kuko n'uryo ugiriye imbabazi akabibona neza ko mubabariye, biragaragara mu bikorwa ukora, biragaragara uko ubimwereka. Rero nawe uca wama ivyama vyiza, rero umwamira ivyama vyiza, nawe naho yoba ahengamiye ugasanga birahindutse, nawe biramufashije bikagenda neza. Yego ndumva ngo imbabazi ikintu gikomeye kandi nico cyo kwitwaza igihe cyose mu rugo. Yego byukuri kuva muri ko mudusangiza ivy'ikimazi hagati hamwe na bwa butandukanire uburyo mu bigenza ubutahurana hagati yanyu kukagumaho nigutakare canke ngo kubure kukagumaho nk'umushinga ntaye mu rugo mubigenza gute ivyo navyo ubutahura umukenyezi wanyu uburyo hamwe no kwa kubabarira ubutahurana gushobora kugumaho nigusambuke canke ngo kubure kugira ngo byukuri ushobore kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Ni bimwe nakubwiye yose n'amahitamo, ni choix de vie. Ni kuvuga niba hari igihe nafashe nkavuga nti ariko none nk'ubu kuki jewe ntofata nkagendera ku ma principe yabaye établi n'umwami wacu Yezu Kristo, ko nita umukristo ko nsenga, kuki ntogendera kuri izo principe. Icyo nashaka kubwira ni iki, ni choix de vie. C'est un choix de vie. Jewe nahisemo kugendera kuri principe za Marie modèle nkuko Imana imushaka, nkuko Imana imutanga. Hari abandi bapusa bakajya roho bakaraga ati mbe burya wewe iyo wiraba nk'umugabo ubona wo kwifuza ko umwana wawe w'umukobwa yotwagwa n'umugabo ameze nkawe. Donc n'utuntu nk'utwo twinshi tuguma tugutorota mu mutwe, normalement ari decision wafashe turaguma dutorota mu mutwe, tukatembera mu mutwe, hama ugafata ingingo kirifo. Niba ari ngiye mu urugo rwubakiye ku mahame y'Imana, principe z'Imana, principe z'ubukristo, uko Yezu yatwigishije kugira ikigongwe en permanence. Ngiye mu rugo rwubakiye kuri izo principe, apana principe zo mu kabare, apana principe zo mu gipagani, apana principe z'urugo nizi. Bimeze gutya 1 2 3 4 5 harimo kugirana ikigongo. Hamwe ugafata umurongo baye babandi ati ugafata umusimamo, ibindi bica byikora yose. Hari ikintu yavuze gutahura ko yavuze ati jewe nca ngenda hamwe nakura y'amahoro nkajya kuyarondera. Gutahura wose ko utari wenyine, nicyo kindi kintu cyamacica abana b'abantu, kumva ko dutegezwa gutora solution twebwe nyine, kumva ko ikintu cyose kibaye ari wewe utegezwa kugitorera umuti. Oya, hari Imana. Mu bindi bintu Imana yanyigishije byaragoranye, mugabo apprendre à lui faire confiance, kwiga kugira confiance, kuko uzi kuri dans le droit chemin Imana ntikurasha. Nicyo kindi kintu nabonye, Imana ntikurekura. Ibisigaye azobiraba n'Imana yenyine, kuko shaka matara byukaga kubita amavi hasi agasenga haje. Niba ubona ko ibyo ariko arakora ayo makosa yakoze bijyanye n'ibyo ariko arasenga, bazobijira we n'Imana yiwe. Icyo nzi cyo jewe morore nahejeje. Donc kwiga kugira confiance Imana, kumenya yuko tu peux pas avoir la solution à tout. À un moment donné, il faut lâcher. Urekure Imana ije ibintu. Ego. Akenshi no kuganira birakenewe, kuyaga no mubakanye, kugira umwanya wo kumuvugisha, kugira umwanya mukayaga, umwanya ukamenya uburyo umuntu mubana, uramumenya, uramuraba, ukamubona, ukabona ko mbega, ukabona kumengo hariho akantu ukamuganiriza, ukamubaza. Je ndamubaza ko mbona umengo wontu umeze neza, hariho akantu, kuko urumva ntituguma twera.
n'amasota ariko ntituguma twera rero nje ndamuraba kuko ndamuzi nkamubaza biti ko mbona umengo si sawa nawe arambarira kuko urumva nawe turi mu ntuzi imwe arazi ni umuntu yahindutse ni umushingire nta ni ukuvuga ngo ndamubaza nawe akanyishyura ko kera nta dialogue yabi hari ntitweshanje ngo tuvugane mugabo turavugana hama akambariye ati hariyo akantu katanezere nk'uko yabivuze ati hariyo ikintu kitandyoheye ejo vyagenze uku n'uku canke ati donc bica bigira uca mumaze kuganira mumaze kuvugana ucubona ico kugarura ucubona ico guhindura ucubona uti mbega ni naba nagize ikinyejo reka ndagihindukize niho rero biragenda neza basanga umubano ubaye neza by'ukuri biragaragara ko bisaba ikiguzi mbega nko ku muryango canke dufate bubatse urugo bashobora kuba barahuye n'intambara zimwe zigiye zitandukanye hamwe n'intara yanyu canke na bimwe mu byo mwagiye muragwana mukanesha nicaye ikintu mushobora kubasangiza kugira ngo by'ukuri ukubabarira no gutahurana mu rugo bishobore kuduga canke bishobore kuguma biri ku rugezo rwiza kugira ngo bashobore kubaka umuryango nezerewe duhereye ku mushinga bose ku bagabo n'abagore burya ikintu ca mbere ni ukugira uguca bugufi imirite ica izana ibindi byinshi imirite iragutuma wiyabandona ni ukuvuga wowe umaze kuzana umugore cyangwa umaze kuja kuba umugore w'umuntu ntukiri gloriosa wa mu jeune fille oya ntukiri junior wa musore kurya bibiliya ivuga ngo umugabo azoheba se na nyina aje kubana no bagire umwe ni ukuvuga tuye moitié junior moitié igipande kimwe ni junior ikindi gipande ni gloriosa rero ikunda kuba kandi yatubayeho twese iba mu ngo nyinshi turarongorwa tugaca tugenda dutwaye wa mu junior umusore tugatwara wa mu gloriosa hageze kwa guca bugufi hageze kwa kwiyabandona akamwana w'umuntu kakaba karaje twahuye dukuze sha twumvikanye jewe uranzi jewe sesi jewe sora jewe umuntu w'umugabo ko jewe ibi nibi jewe we ntukiri wa wundi tabidiri naho vyagenze uko gerageza umutahure kubera iki vyagenze kubera iki yanyereye akagwa agakosa kurya nta ruhare wifisemwo ego mama nahure dusipoze kuri urumwera dans l'histoire urera à 100% hakibazo none urumweranda iminsi yose we ntawe ukosa wewe kuki utagerageza icara umutaha ugerageze wumvirize igituma kubera iki aparuve na kuja mu makosa nkayo izo ntege nke ziwe ziva kuki ugerageze kumutahura kuko umunsi mudesida ko muzobana kameme umunsi mudesida ko muzobana suko wari uzi kugiye kubana n'umumarayika oya wari ugiye kubana n'umuntu mu nguvu ze no mu ntege nke ziwe aho rero ncabwira abantu ni mutahure tsinda ishavu ugerageze gutahura kubera iki ibi vyabaye kubera iki ibi bishika kenshi ingo zisambuka kenshi gose kubera kudaca bugufi kuko umaze guca bugufi uragerageza gutahura uwundi umaze kugerageza kumutahura uramufasha gutorera umuti ikibazo abafise ivyo navyo ntibikunda igihe cyose habaye akabazo muhira muca mushira mu ngumu no mu migere no mu majambo na zandagiye na are d'ailleurs nifite agatotosho kandi ndiriye guma muri iyo nzu we tu vois donc
biragufasha gutahura. Umaze gutahura ucurondera umuti wo naho rero uvuga ni jewe la base ya byose imiti ca bugufi kabisa, ca bugufi. Ibisigaye bica bizira. Umaze guca bugufi ukamenya kuteza gutahura mugenzi wawe, uzotahura yuko mucimariya nuzanye umugore kugira ngo umushire mu nzu, ushusura kwirigara kwinywera ivyere n'abagenzi bawe, uzuratabuke aya wamuzanye umwubake, wamuzanye ngo yubake. Donc utahura ibintu byinshi, utahura ko ari umuntu nkawe. Abaje no muri iyi myaka ngo twabaye dukuze, ngo umwe wese ngo yarafite abagenzi biwe, ngo tugenda rero ngo hama ngo tugaburira oya biyatse fini c'est terminé. Kandi kujya navuze ni jenge ndara muri principe z'ubukristo. Uri umukristo ndakubwira ni mabushe uri madamu wanaka, si wari umudamu wawe, wavuye iwanyu uramukurikira ahaja nihuja. Nuko mu rukristo tumeze. Reka nje mu gipagani, nje mw'isi, ndababwiye ni mu mico kama yacu naho nyine nuko bimeze. Umukobwa arabya iwabo akaja kubaka, nta mugabo akurikira umugore yagiye. Urakoze cyane, urakoze rwose. Ikibazo turasura tugihindukize umukenyezi wanyu, uburyo ukugutahurana kugumaho hagati uburyo ukugutahurana kuguma ko hagati y'abubakanye. Twe twabonye by'ukuri ko hari ikiguzi bisaba, bivanye n'ivyo ahejeje kudusangiza umushingantahe wanyu. Byagaragara ko hariho ikiguzi bisaba. Mbega namwe nk'umukenyezi mu rugo, kuri bamwe usanga bariko baca mu ntambara zimwe zigiye zitandukanye, hamwe na bimwe mwanisha, bimwe mwarengera, canke bimwe byabagwanya ariko murabinesha. Ni iki mushobora kugira inama abandi canke mushobora gusangiza abandi kugira ngo by'ukuri wa muryango unezerewe ushobore kuhaba? By'ukuri kugira bigende neza birasaba ikiguzi nk'uko yabivuze. Birasaba ikiguzi, birasaba kwitanga, birasaba kumenya icyo ugomba gukora, kumenya aho ugomba guhagarara, kumenya icyo ushaka. Rero ndiko ndavuga nk'ikiguzi, yabivuze ati twavuye iyo tuva mu gihura, wari ufise abagenzi, wari ufise. Rero mu rugo icyo natahuye nta bya bindi ngo wari ufise abagenzi ngo ubandanye hariya wari uri. Inshingano zawe ubwa mbere ho, mbega nk'umukenyezi ubazwa iki, ujejwe iki? Inshingano zawe urazikwiza? Inshingano zawe urazikora? Hariho ibyo uheba nyine, hariho ibyo uheba kugira ngo urugo rugende neza, hariho ibyo uheba. Uraheba abagenzi, kubaheba ni ukuvuga hariho nk'abakubwira ati ngo twicara aha, ngo tube turateramye, ngo tube uriyumvira uti mbega mu rugo iwanje bimeze gute? Mbega umugabo wanje akunda iki? Arabikunda ko noja guterama hariya? Arabikunda ko nomara umwanya ungana iki iyo nicaye ata murimo ndiko ndakorayo? Ata no kuvuga kumenya icyo akunda, kumenya kwiheba. Kwiheba ukamenya uti ninakora ibi mu rugo, ninasamara urugo ruragenda nabi. No kuvuga ngo na ya communication nyene, na ya communication iguma ikenewe, kwa guca bugufi, kwa kuraba uti mbega jewe bimeze gute, ndakwije inshingano? Eske ntaco nagize kidakwiye? Ndi umumama akwiye gushingirwa intahe n'ababanyi cankwe n'abandi? Mbega mbenze gute? Ngaho rero harimo ikiguzi nyine, utegerezwa kwisakrifia, utegerezwa kugwanira urugo rwawe. Mu kurugwanira urarugwanira nyene kugira rugende neza, kugwanira ico umushingana wawe akunda, uko ashaka kuba, kugira ngo umunezereze, kugira ngo habe amahoro, nyene n'abana bagashikirwa.
ni ukuvuga haba harimo ikiguzi nyene harimo ivyo guheba harimwo hariho ukunezerwa guheba hariho nyene ukaba hariho ico gusaba imbabazi twakivuze imbere burya gusaba imbabazi naco ntuzi gikomeye kiri mu biguzi gusaba imbabazi ni ikintu kigoye kubwira umuntu donc utsinda gusavya imbabazi umengo ni ikintu kigumye hari habo kigumira nukuri ariko naco ni kiguzi ukamenya uti jewe ninasaba imbabazi sinzoba nsubijwe hasi sinzoba ncinyijwe kera niho kusaba imbabazi kumuza ntavyumva sindavyumva nuko bishoboka parce que numva umengo ndarenganijwe nigezo gateka kanje mbega jewe kubera iki yagize ibi nanje ntangira ibi sinemera yuko angenderako niyanyishura ndamwishura donc kwa guca bugufi ca kiguzi ntakiriho aho rero niho bica vyononekarira ariko uciye bugufi ariko usavye imbabazi nukuri nta muntu yo gusaba imbabazi ngo ntiwoca bugufi ngo umuntu akomeze ashirijwe hejuru rero ikintu gikomeye ni ico kiguzi nyene kumenya ico ushaka kumenya uwo uriwe kwitahura kumenya inshingano zawe mu rugo uti ngomba gukora ibi n'ibi 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 mbega abana banje baranezerewe bonshingira intahe mbega umushinga nawe wanje aranezerewe mu mibereho yanje uko nkora uko ngenda uko nigenza mbega ivyo biratuma nyene ibintu bigenda neza yego niko muradusangiza iby'ikimazi buri wese ashobora kumva akumva ko ari ikintu akuyemo gishobora kumufasha kugira ngo ashobore kubaka urugo rwiwe neza cyangwa ashobore kugira umuryango unezerewe tutera tuja gusozera ikiganiro cacu umuntu wese ushobora kudusangiza ikintu cyo gutera intege abadukurikiranye mu bo bariko baraca mu bihe bitari byiza mu rugo canke mu bihe bitameze neza dutera dusozera hamwe n'ikiganiro cacu reka mbe nk'abarundi nta mvura idahita nta mvura idahita ariko hariho imvura yigeze gucikiza isi kuri no yaraguye irahita mugabo ihita ihitanye abantu byose rero bizo kuva ko nk'umugabo mu rugo canke nk'umupfasoni mu rugo aka gapariti nkundire peut-être mfata umwanya ndashaka kuvuga birebire rwose nta minsi ibiri itatu iheze nariko ndaganira n'umujene ariko arambwira ngo mariage ngo si abantu babiri ngo gutumira ngo abantu ngo ijana ngo amajana abiri ngo kubera iki tusa Constant amaze kugira umengo onayi ni generation imbere yacu turafise urunganwe rw'abasore n'inkumi n'abagabo n'abagore bamwe bakiri muri kategori y'abajene mariye pas si jeune que ça umengo mariage bayikoze nka kurya umunsi umwe mudesida kuja muri pique-nique uyu munsi turajaha mugiye reka tuje kuri ntuzenye kuri saga musanze kuri saga habishe twunguruze tuja handi oh ce n'est pas ça le mariage c'est pas ça le mariage si cyo vraiment ngira ko mpamagarira n'abavyeyi abapapa abamama bagaruke ku muco ukwakadra no kweduka abana kubaha education y'urugo yo kuzokubaka kurya abavyeyi bacu bakera babikora kurya abavyeyi babo b'imbere yaho babikoze nabo nyine birafasha abantu bagenda bagashika dans un ménage ataba nta background nimwe afise apart uko yabonye se na nyine ivyo yabonye point tre n'abandi bagashika mu nzu bakinjira mu nzu bamwe bazirasha bwaca bagashika mu nzu papa akaryama hajya mama akaryama hajya umwana
bien hageze gukora urubanza bagafata umwana yakuze muri iyo klima iri toxique bakaja kumuronderera umugore cyangwa umugabo so bidire mworoye ibombe iyo bombe mugira muyitware muje kwica ubuzima bw'undi muntu bw'urundi rugo bw'undi muryango parce que uwo mwana kuriye muri iyo environnement uwo mwana kuze ata education yagira utamuganiriza utari wa mu mama uzura dutanzantura kwega abakobwa bawe muri ko muratembera mugiye ku isoko umwereke umwana amenye yuko alimentation y'urugo ya détache de base qui sont dévoués à la femme apani ivyo by'abana muri iyi myaka baje no muri iyi myaka umengo ugiye kuraba les médias sociaux uraraba ibintu abana b'abakobwa baje imbere bagahagararira ukavuga uti none nk'uyu kwizira gushaka kuvuga ngo no undi umukobwa ngo ari autonome indépendante ikini je suis désolé nkunda kubwira abantu twe ntitwamuka ku biti cyane ku nyoni turabantu twamuka mu masosiyete amasosiyete afite amavaleur afite des comportements afite des nuzenye des coutumes des cultures wewe nuzogenda kwidétacha sous forme que ngo ushaka ngo autonome ngo jewe ngo sishaka kwemera ngo umugabo ngo azangirira ngwe hariho iyo naravye la fois passée umwana w'umukobwa ariko arerekana afite inzara ziri hakurya acavuga ko kumwere baganiriye n'umwana w'umuhungu acavuga ati none ufise inzara ziri hakurya ibikorwa byo muri bikora gute wimesurira umukobwa ati kubera ko imashite ko daraba none uzozomesurira amakareso yanje gute umukobwa ati ngo urumva ngo jewe ngo uzonzani wawe ngo kugira ngo uzoze ndakumesurira amakareso nega mwana w'umukobwa amakareso yawe nayo umugabo azomeswa n'abayaya n'ababonye ngutwo n'utuntu wewe wazi ngo niterambere ngo ariko uri kuri ta valeur aux yeux de la société kuko ndi sur certain ntuzorongorwa n'umugabo forcément afise machine à laver yani iyo machine à laver barayikoresha nizo izo nzara zire hagutya anyway gusubirana wa muco wo kurera abana kubaha education yo kubategura kubategura kuja mu Burundi nta mwana kera yazobavuga ati ugiye mu Burundi uzigenza uko uzobigenza uko ntuzutumara amazi generation z'ubumengo kumaramara ntibikibaho umwana w'umukobwa arakora ibintu umwana w'umuhungu arakora ibintu rurandume mata akagenda ku comptoir comme si de rien n'était bien normal kera twahukanye atari abagenzi bavuga ati wakiga wambwawe va muri iyo nzi ko tugwibiye waragira isoni ariko mbega ndasohoka bambona gute byananiye kubaka wananiwe nta mugabo urimo byakunaniye nta mugore urimo donc nico gusura kwetuka abana hama nta mvura idahita ariko imvura efe ikugira ni wewe irakunyagira cyane wikuvura n'umutaka kwikuvura n'umutaka nibiye nimwe ndakubwira swat urugo ruzo kwa maminduru uzobigira mu ruhara urabifise mu ruhara urugo induru zigabanuka zihera urabigira mu rugo kuko urugo ni babiri nta bantu bazova hanze ngo baze kubakira oya aye mu madone il faudra ko mwicara muvugane mu décide ce que vous voulez kandi kugira ngo mubishike ko mwemere mwana bizosaba kwakwiheba kwaguca bugufi niba madama akubwira ati ntabyo nkunda wamutaha ijoro ntabyo nkunda ntabyo nkunda niba ko atabikunda bigende gute ugendera mu bakobwa ufise abahabara ngo none ngo je ngo nikomeze nikomeze pardon ntabyo akunda elle n'aime pas ça il n'aime pas ça none muhindure en même temps ivyo bintu adakunda mugabo uguma witsindagiramo wewe bikungura iki apara kukwica hajira muzurabe burya ibintu byicingo nta kintu kizima cy'urugo nta kintu kizima cy'urugo ingo zicwa n'ingeso mbi ingo zicwa n'ibintu bibi tudashaka guhera kubera kwa kudashaka guca bugu wewe wazanye umwana w'abandi rero ngumute mu nzu wame utaha saa yine saa tanu nane muzoganira ryari muzovugana iby'urugo ryari ndazi
icyo ni cyambere mbere none wowe izo saa tanu saa sita inzoga za buri munsi mu gatondo ukora gute nta vision ugira ndaze none igumama uyu munsi ukora ngaho ufise akazi kagupe bikigukundira d'ici 5-10 ans amagara nzoba gikunda ifo kutera imbere uve muri ka kazi ka automation uje mu kazi strategique ko gutwara abantu ko uzobishobora gute utari performa uzoba performa gute uba mu kabari tureke guhendana nabibayemo ndabizi ayo mu madonna yakubiswe n'ikintu cyitwa burnout wanashaka hamwe ugwara kubera umubiri uratebuka kuvuga uti ndarusha donc nta mvura idahita ivyo mubayemwo n'abandi barabibayemwo ariko la sortie baciyemwo vyabavuyeko nibidakunda ko muri babiri bipasa ariko mu santa ko vraiment non il faut qu'on fasse quelque chose ni murondera abantu babafasha changaruka kuri baba jeune ngo abanijana ngo amajana abiri no irya ni niyo y'imiryango ibiri barya abantu baza harya c'est pour la fierté de vos parents umunsi mwavyaye namwe mugeze gusora abana muzobitahura irya ni témoignage yuko ibintu mugiyemwo biri sérieux mutagiye kwiyamiza mutagiye gukora akantu kose akabaye ndigiriye twahuye dukuze oya barya abantu amajana abiri nyene nibo babandi harimwo babandi muzogenda murabe mubabwire muti ebana byatunaniye dufashe papa mama senge tonto mweko mubanye imyaka 10 na 20 mwabishitse ko gute ca bugufi mugende mubwire abantu muti dufashe byatunaniye kandi ndazi ntimuzobora abantu babafasha ariko babantu bamari nta mugabo yemerera umugabo oya nawe nyene naho uri umugore ntakugendereko niwemere abo bantu fete gafe tugire Kristo Murakoze gose bityo tuja ku musozo sinzi ko arisha nawe ushobora kongera ko amaze kubona turangiza ikiganiro cyacu bon byinshi yabivuze ndavuga nk'abantu bari mu ibibazo byinshi nk'ivyo bigoye mu ngo ikintu rero mvuga ico nabonye kuko naje narabibayemo by'ukuri ibibazo byinshi bibabaje kandi kubivamo icambere ndumva ari kumenya gutangura kwisuzuma mbega jewe meze gute kuko kenshi ngo nakarangirira nabi ngo bimeze ukungo je ngo ntitwumvikana utangura ndavuga ngo itangurireko mbega jewe biti ntacungira kitanezereye mbega jewe ndatumbereye mbega bimeze gute iyo umaze kwiherako ukamenya uti kumburengira ngo ivyo babiva kuri jewe aho umaze kwitahura ikintu mvuga jewe nugusenga kuko iyo mvuze gusenga nuko nzi ko Imana yumva Imana irumva iyo ufise ikibazo imbere yuko ugikwiza ku karubanda ngo ngirira nabi ngo ivyo byarambayeho ngo ngirira nabi ngo arambabaza ngo n'umuntu mubi ngo heraba nkejo yagize uko ubibariye nako bibwiye nako subibwiye nako kubera iki ubanza kwikwiza isi yose tangura ufise ikibazo kiri mu nzu ja mu cumbi wawe ubwira Imana kuko tubona ngo ziba ari impome zine mugabo ntuburumu Imana irakumva Imana iragutoza solution hanyuma ukacuja nawe kwibaza uti mbega Mana mpindura nanje mpindura mere nkuko no mubera ivyamwa vyiza nuko ukamenya kwitahura ukamenya kugira kumenya uti mbega jewe meze gute ndumurorazi hehe kuwundi
hanyuma ugasenga Imana ukamwereka Imana nk'abantu b'abadamu benshi baratwagwa no kubwirwa amajambo mureke yagize amaemosiyo mureke mbega abahanuzi babi burya nta kintu gikomeye nk'umuhanuzi mubi abahanuzi babi urashobora kubwira abantu ukibaza ngo n'abagenzi ngo abagenzi banje bambariye uku ngo abagenzi banje bambwiye uku nta bagenzi ntabariho oya nta kuja kwivuga bireke bwira Imana kuko bariya bagenzi wita abagenzi ntaco bashobora kukumarira wewe n'Imana yawe hanyuma ukamenya ico ushaka ukamenya ico mugenzi wawe ashaka kandi ukamenya guca bugufi nta gutwarira ikintu hejuru ugaca bugufi ukamuhamagara ukamubwira atakumvise uyu munsi ugasubira ugasenga ukazomubarira ugasubira ukamubarira nukuri jewe ndabateye intege abantu byose bizohera ariko ico nzi neza ni guca ku Mana kuko ikintu cose ni guca ku Mana nukuri ariko wibutse yuko Imana uyikuye mu buzima bwawe no guca ku Mana nivyo ngo Imana yabwiye Aburahamu ngo va hariya uje mu gihugu nzokwereka no kuvuga ngo ni nzoguhezagira yamwemereye amasezerano kubera yuko abanze kuva hariya ariko aje mu gihugu Imana izomwereka rero n'uwo muntu va muri ya zone de confort yawe imwe wita ngo ni zone de confort bimwe bikunezereza bimwe ushaka kumaramo umwanya bimwe ngo ngira ndabwikure ngo ni defure ngo yaramenye umutwe ngo uyaye va hariya ubanze uhagarare aho Imana ishaka ubanze wimike Imana mu vyawe uyikibanza kugira ngo igire ikivuze nayo hanyuma vyose bishobore kugenda neza bishobora kumara umwanya nukuri umwanya munini bishobora kumara umwaka 2, 3, 5 jewe n'umushinga nanje twamaze imyaka hajya ni 10 nini 14 ans 14 muri misère 14 mu ngorane ziteye ubwoba bimwe umuntu adashobora kujera nukuri abaja abazodaba aya masanamu abatuzi barabizi twaciye mu ngorane ziteye ubwoba imyaka 14 jewe aho ndi sinarinzi yuko uno munsi no kwicara imbere ya kamera ngo ngira ico ngiye abandi bantu ariko niba twebwe uno munsi twicara ngaha umwe wese agaca bugufi undi agaca bugufi nuko n'abandi bizogenda neza ikihambere itahura isaba Imana ngo bigende neza bizogenda neza iyo uhagaze neza atacubangikanije ndavuga ngo atacubangikanije ugahagarara mu Mana uvuga uti Imana ca kindi ndagihebye vya bindi vyantwara ndabihebye ubu rero ndaje ndahagaze ni jewe nawe ndashaka ko unteturura ndashaka ko ivyanje bimera kuno Imana ntishobora kubireka Imana ishobora guheba umuntu yihevye umuntu yiyeretse Imana ataca bangikanije ngo ishobore kumuheba uko nyene naravyibonye ko narabonye nca bugufi nsaba imbabazi narabonye mbundi muntu ntaco canshoboje atari iyo Mana iri hejuru ishobora vyose nta canshoboje umushinga nawe wanje kuba ashobora gusaba imbabazi burya umushinga nawe biragoye ko avuga ngo pardon biragoye cyane ni ikintu kiva kure mugabo niba ashobora kuvuga ngo ndagusavye imbabazi bimeze uko nuko hari ico Imana yakoze ni kuvuga ngo vyose bizogenda neza wisunze Imana yawe uhevye vya bindi uhevye ukavuga uti reka nihebere urugo rwanje kuko bariya mwicarana bafise ingo zabo bafise ibindi barondera wewe fata urugo rwawe abana bawe n'umushinga nawe canke n'umupfasoni wawe ubagira abagenzi kuko umuryango nico uwugwanire
abafasoni nabo dusengera abagabo bacu, dusengeranire, tubasengere aho baja hose, tubibuke mu gusenga. Igitondo usenga, umugoroba usenge, nta kurambirwa, kuko satani nawe ntahagarara n'umunsi umwe, akora ijoro n'umutaga, ku musogonde aba ariko arakora. Natwe duhamagara iyo Mana, dutwikiriza abagabo bacu imbaraga z'Uhoraho, tumenyere umuco wo gusenga, kuko nta bundi buzima, nta handi hari amahoro. Jewe ntababesha, nta mahoro, nari narabuze amahoro, nari nararushe, mbese ngira n'umubiri wanje uboneka ko warushe, narushe pe. Ariko nobabwira, je nibaze ko n'ubu mubona amahoro mfise, ndatuje, mfise amahoro mu mutima, nta nduru, nta ntambara kabisa. Intambara yabera muri uru rugo yari nyinshi cyane, ariko ndashima Imana ko byose bimeze neza. Ndabaremesheje abantu bose bari mu ntambara, bemere gutandukana n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko Imana ntibangikanye. Ugihebe, ugenda ufukamira Imana uti Imana nshaka bigenda ukuntu, uwo mugabo azogaruka, azohinduka, wewe nawe bizogenda neza, izobohorwa. Imana izokubohora, igukure muri vya bindi vyakushira kure, hanyuma bigende neza. Rero ndumva ari ico nobasangiza, sinzi ko narondogoye. Tumva ko mwagerageje kudusangiza byinshi bishoboka, kandi nzira ko abashoboye kubikurikirana, abashoboye kwakira ibitari bike. Turabashimiye cyane ku mwanya mwashoboye kuduha. Mwakoze nawe. Mwakoze kudusangiza byinshi. Twizera ko azoshobora kubona kino kiganiro, bazoshobora kumva ibitari bike bishobora kubafasha kugira ngo ingo zabo zishobore kubakika by'ukuri. Mwakoze cyane ku mwanya. Nizera ko hanyuma niyo twabakenera mwiza twita. Karibu kandi bishobora gufasha gusova isi, gusova imiryango, abana, ego tubikorana umutima unezerewe. Karibu kandi. Murakoze gose. Twibukanye abariko baradukurikirana ko ari SSH.TV, Seek and Save Humanity Burundi, ikorera muri ama centre ane, centre thérapeutique, centre de conférence, centre média na centre missionnaire. Ayo masantre yose akaba akorera n'ubwira ngo yubake umuryango unezeye kandi ufise ubushobozi. Imwe mu migwi SSH ifasha, iratanga inyigisho zitandukanye ku bubakanye. Nizera ko kuba ariko baradukurikirana, ku bazokwifuza kubibamwo nabo barahawe kaze cyane. Tutera dusohozera turangiza, urashobora kudusengera turangiza ikiganiro cyacu. Senga izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda, Data mushobora byose, izina ry'Umwana wa Yesu Kristo wa Mukama wacu. Turasubiye kugushimira kuri aka kanya, iyo opportunity waduhaye yo gusangiza bene wacu intahe, twizera yuko izofasha abatari bake. Bakoze Data mushobora byose ko nawe waduhaye aka karyo ko guterera ibuye mu musingi wo kubaka ya projet watanguza y'urugo. Urakoze Data mushobora byose ko naduhaye aka karyo ko gushingira intahe, twizera yuko izofasha abana n'ibibondo, ariyo isi yawe yo muri kazoza. Dawe mwiza, twongera tugushimira ko nabanye natwe kuva muri aka gatondo gushika mangaya. Turabashize mu minwe yawe abashitsi batugendeye. Dawe mwiza, ubandanye ugendane nabo, ubashitse amahoro. Natwebwe dusigaye ngaha, ubandanye uri kumwe na ushobora byose, bishize mu burinzi bwawe. Turasabiye abacu n'ibyacu byose, turasabiye kandi Data mushobora byose abo bose badafise abo baraba, abo bose badafise abo basabira. Dawe mwiza, nubiyereke d'une manière d'une autre, n'ikiganza cawe, nabo nyene ejo canke hirya ejo bazobashe guhagarara imbere y'isi n'amakungu, bagushingire intahe ko bakubonye. Ibyo byose ni mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo tubisenze twizigiye, amen.